wobwira iki Yesu yagukijije? Yesu gusa n'umunyenga n'umushima gusa. Umukozi w'Imana yagusengeye, abantu benshi baravuze ko akoreshwa n'abadayimoni. Ku bwawe wo bivuga kwiki? Je ku bwanje numva gusa yari nk'ibyo noshoboye ari nk'ibyo ntese nomuhemba, ariko azohembwa n'Imana. Azohembwa n'Imana. Kuri uno mwanya uriyumva umeze neza cyane? Ego, reka turagiye kuraba ibintu bimwe mu byo yashoboye kudaho. Turabona isashe, turabonamo kandi ikara. Ego, reka turabe ibiri indani muri iyo sashe. Ibiri indani muri iyo sashe, turabona umukozi w'Imana Eloge niwe turi kumwe, ariko arugurura isashe, isashe yavuye mu muntu tubona ngaha. Isashe katurabe ibintu biri muri iyo sashe. Turabe iri muri iyo sashe, tubona ko itekeyemo inshuro nyinshi. Katurabe isashe, ubupande bwinshi bw'isashe bucagaguye bwumutse, utokwibaza ko bwavuye mu nda y'umuntu. Iri ni ikara ryavuye mu nda y'umuntu. Hari iyindi sashe, munsi hari iyindi sashe, nayo turaba icyo dusangamwo. Imisumari, isashe yari irimo imisumari. Turaraba ingana gute mbega ga Eloge imisumari? Isashe yari irimo imisumari. Uko mubibona, imisumari yavuye mu mwigeme akiri muto, aho yari amaze nk'imyaka 3 agwaye. Ahantu hose yashoboye kuja kwivuza bagerageje kuvuga ko yaragwaye estoma, ndetse baravuga n'ibindi yuko yo bari yaratobotse mu nda. Tukibutsa yuko mu bitaro byo mu Ruyigi bageze kumugirira operation, aho basanze hariyo inshinga, izo nshinge bakazibaga mugari umwe bikabananira gukurayo. Turiko turabona Eloge ko bimusaba inguvu nyinshi kugurura iyo imisumari yavuye mu nda y'umuntu, aho yashoboye kuyidahwira mu gikorane abantu bose babona. Imisumari, turabona imisumari. Ego, nguyu umusumari wa mbere. Wa kabiri. Umusumari ugira gatatu. Turabona ubundi busashe indani busivye nk'ibiziriko, agasashe indani gasivye nk'ikiziriko. Ego, gashaka kugira forme nk'inzoka indani. Ni inzoka kuko turabona karafise n'umutwe, nagasashe gakozwe nk'inzoka. Turabona kandi gasashe Eloge kari mwika ko gasashe. Biraboneka yuko umenga harimo utundi tuntu indani, bishoboka ko ari imiti.
ego kandi twibuze ko umuntu yadashwe n'ubutumbutumbu bw'inyama. amakuru dufise nuko uno muntu yaradashwe ubutumbutumbu bw'inyama hariyo ibintu vyirabura muri ubwo busashi, ibintu vyirabura tudashoboye guteora neza ivyo ari vyo, ntawuzi ko ari umunyota, ntawomenya neza ivyo ari vyo, ariko ni ibintu vyirabura, rero ugerageje kuraba ubona ari iki, ntibitomoye neza ngira ivyo ari vyo, Ntibitomoye neza ariko ndabona ko bishobora kuba bisa n'umunyota. Yego. Nibaza ko ari umunyota uvanzemo n'iyindi miti. N'umunyota uvanzemo n'iyindi miti. Ego turi muri Ewekek Ministry ayisanzwe ikorera. Inyuma yo kugurura ibyo umuntu yashoboye kudahwa, twabonye amasashe, harimo amasashe ameze inzoka, tutibagiye ko arabadashwa amaraso, hariho amanyama menga araseye, twabonye amakara, twabonye upande bwinshi bw'isashe ndetse n'imisumari ishika kuri 3. Uyu muntu akaba yayidahiye aho Man of God Didier Joshua yari muri Ewekek Ministry Igitega, bikaba byabaye ku mugaragaro, abantu bose bariko barabibona. Reka tugaruke kuhejeje kudahwa bino bintu. Ndafise ikibazo kimwe shaka kukubaza inyuma yo kugura bino bintu. Mbega waruzi yuko ibi bintu byari muri wewe? Oya. Igihe byaca mu muhogo wiyumvise gute? Cyane numvise nangana nk'ibintu nyene byinjya vyoba bije. Ntivyigeze bikubabaza bigukomeretse? Ubu wiyumva gute mu muhogo? Umuhogo gusa numva n'umenga naharaguritse. Waharaguritse. Ego ni giki wobwira Imana muri uno mwanya turangiza? Muri uno mwanya numva noshimye. Ego. Turabona hariho umuntu batubwiye ko bavukana nawe, umuntu bavukana n'uno muntu twari mu gikorane. Turabona kandi uno muntu impande yacu hari uwundi muntu ava mu muryango w'uno muntu, reka agire ico tugira ico tumuwajije. Turakuramukije. Witwa nde? Vuga cyane. Ndayiziga Louise. Mufaniki n'uno muntu? Ntacyo dupfana. Kimwe gusa nyene ibi bintu byarigeze kuba. Ego. Akiuha inkuru yaje atubwiye ko yatanga kubigira agifite imyaka 9. Yabikuranye nyene mwobu buryo. Hama rero haragera igihe nyene haguma nyene byabaye nk'ibintu by'amangetengete papa we bashatse kumugira akiri mutoya kuva muri iyo myaka 9. Hama rero nyene mu nyuma aramukora kuko amakosa nyene mu nyuma hama rero arafungwa papa we ari mu gasho Ngozi. Hama rero ubwo buryo baca baramujyana, amaze gufungwa baca baramujyana ku eglise kumusengera. Baramusengera nyene arahama nyene iyo iminyororo n'ibicupacupa n'ishindi. Igihe arakira n'amadayimoni yaramuriyemwe barayakankamira nyene turabona yuko yaheze. Ubwo buryo twari tuzi ko yaheze kandi yari yorobetse, ntitwari tuzi ko yoba akimurimo. Twebwe rero papa we urumva yarafunzwe, mama wiwe acaromokera mu Ruyigi. Twebwe mama cagira ubuhate bwo kumukura ku eglise, tuca turamutunga ntacyo dupfana, tumutunze mu ubwo buryo. Rero n'ubu aho yaraye ku iyo hopitale njyewe n'uwo musaza twamukurikirana, nta muntu n'umwe wo mu muryango wabo afise uwo mukurikirana na mutoya. Ego kuri hopitale bari bavuze ko agwaye iki? Kuri hopitale yagiye hariya muri centre Urumuri. Yaragwaye za ngwara nyene za hariya mu kigo. Ko nizo bamuvuye, ariko naho bamuvuye bavuga yuko atakize bamuhaye yindi gahunda ya tuwamu. Tuwamwa inyuma tuwamwa yari gahunda ya kugira ikintu yo kugaruka basubira kumukontrola barabe ko yoba yarakize bamusubiremo asubira fungo. Ndakuramukije. Nawe muvukana nuno ahejeje kutuganirira. Mbega uyu mukobwa yadashwe bino bintu kuri hopitale yari ameze gute, bamuvuriye?
kuri hopitari ukuntu bamuvura twe twabona bamuvura bamujyanye mwa kijya kigo cy'abarwaye indwara yo mu kigo bamaze kuba bamuvura ivyo hariho n'ibyo bamuvura banamuhaye n'akantu bari bamuhaye gatuma nyine imikoyo ica imanuka ica ubibona kujya ku nyine ariko kuvura indwara yo mu kigo hama bimaze kuba biruko twe twabona bamuvura ariko mugo mu nyuma haravuye harabaho ibintu byo kubura impemu arajya muri koma amaze kubura impemu zo guhema kirajya muri koma icyo gihe yahatowe n'aba ba Emery nibo bagumye baraza kumusengera na Eroge baraza ariko muri uwo mwanya baheje yaraye muri koma yaca akira twaza kuvayo yavuye muri koma tubona no kuvuga ariko aravuga hama tumaze kurengana tuvuye aho nyene ubu nyene nk'uko twavuye yaca yongera agasubira agaceja muri koma yaca yongera agasubira muri koma mu nyuma twaciye tuza turakora ingufu tuza turajyayo baza baramusengera naje turi kumwe hama rero mu nyuma yahavana baravuga ati umuntu aca bamucura niba baca bamucura boze kumucura guca tumuzana ngaho kwa Emery ugiye arandanye maze baramusengera none uno munsi woshimira ikimana uravye ibibaye uno munsi nashimira Imana cyane rwose kuno ibitangaza dukoreye cyanezere sinumva ukuntu nabivuga Imana iguhezagira yego ndagushimiye nawe Imana ishishikare kugukiza no kukubora ko yamaze kubikora